Avant de prier, mbere y'uko dusenga nashaka gusoma ijambo ry'Imana tiré de l'évangile de Luc, dukura mu butumwa bwiza chapitre 12, bwa Luka 12 à partir du verset 35. duhereye ku murongo wa 35. Hano Parle notre Seigneur umwami wacu Yesu aravuga et il exhorte kandi à veiller et à ahanura être prêt. kugaba no kuba twiteguye. Ku murongo wa 35 haravugwa ngo Allumé. mwami mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, Être semblable à Namwe des hommes qui attendent muse n'abantu barorereye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, afin de lui ouvrir ngo niyaza dès qu'il arrivera. akaramutsa bace bamwugururira. Verset 37. Umurongo wa 37. Heureux ces serviteurs. Hahigwa abo bashumba abo shebuja Heureux azoza, ces serviteurs. hahigwa abo bashumba abo shebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azokenyera Il les fera mettre à table abicarike et s'approchera pour aze les servir. abagaburire. Verset 38. Umurongo wa S'il 38. arrive à la deuxième ou à la Niyaza mu troisième gicugu canke mu nkoko veille, heureux ces serviteurs. akabasanga s'ils les trouvent veillés. atyo bazoba abahigwe. Umurongo wa 39. Kandi mumenye iki, Si le maître de la maison savait à quelle heure yuko iyaba nyenurugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramo, percer sa maison. yogabye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Umurongo wa 40. Namwe mwami mwiteguye ko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Je pense Ndiyumvira yuko que ce verset mérite qu'on y prête une iyi attention mirongo particulière. uyu murongo urakwiriye ko tuwiyumvira ko turaba ko mu buryo budasanzwe, ko turabizi ko ukuza k'umwami wacu kuri hafi, ariko ntituzi ngo ni ryari Et azoza. ici au verset 40, il Ariko hano dit, ku c'est murongo wa pourquoi 40 vous haravuga aussi ngo tenez-vous prêts. namwe mwami mwiteguye. Le Seigneur a Kuri uwo parlé à ses munsi disciples. icyo gihe umwami yabwira abigishwa biwe, Aujourd'hui, uyu munsi il s'adresse à nous abwira par twebwe sa parole biciye ku ijambo ryiwe, et nous donne ces avertissements afin que nous aduha kugabishwa kugira ngo Verset 40. tubishire ku mutima. C'est Ku pourquoi murongo wa vous aussi 4 tenez-vous wa 40 ngo prêts. namwe Car mwabe le Fils de l'homme mwiteguye viendra à une ko heure umwana w'umuntu où vous azoza ne mu gihe l'attendez pas. mutiteguye mutiyumviriye. Umurongo wa 41. Est-ce pour nous seuls que tu as adressé cette parabole? Petero aramubaza ati, mbega mugenzi, uwo mugani ni twebwe twenyine uwuciriye canke n'abandi bose? Verset 42. Umurongo wa Le Seigneur 42. répondit, umwami Yesu nawe aramubaza ati, ninde mubwiriza wo kwizigirwa ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku ngero yabo igihe kigeze? Umurongo wa 43. hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Verset 44. Umurongo wa 44. Je vous le dis en vérité, ndababwira ukuri il établira. yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. Verset 45. Umurongo wa 45. Mais si ce serviteur dit en son cœur, ariko uwo mushumba mon maître tarde niyibwira à mu venir, mutima wiwe et qu'il ati se databuja met aracatevye à battre kuza, les maze agatangura serviteurs gukubita et les abashumba servants, n'incoreke à manger no et à kurya boire no et à kunywa s'enivrer. no kuboregwa. Verset 46. Umurongo Le wa maître de ses 46. serviteurs shebuja w'uwo mushumba viendra le jour azoza où ku il munsi ne s'y attend atamwiteze, pas. À l'heure qu'il ne connaît pas, no mu gihe atazi, il le mettra en pièces. azomucamwo kubiri, Il lui donnera amusangize parmi umugabane wiwe les infidèles. n'abatizera. Verset 47. Umurongo wa 47. Le serviteur qui, ayant connu la kandi uwo volonté de mushumba son maître, yari azi ibyo shebuja agomba. le serviteur qui ayant connu la volonté de kandi son uwo maître mushumba n'a yari rien azi fait, ibyo shebuja n'a pas agomba, agi selon sa ntiyitegura volonté, recevra ntiyitegure de nombreux ntakore ibyo agomba, Verset 48. azokubitwa Mais celui qui nyinshi.
ariko utarabizi agakora ibikwiye kumukubitisha azokubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azobazwa byinshi, uwabikijwe byinshi niwe bazorushiriza kwaka byinshi. Umurongo wa 40. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Naje guta umuriro mu isi. Et comme je voudrais qu'il soit déjà none yaba wari umaze gufatwa mba nkigomba iki kandi. Kandi ndi n'umubatizo uwo nkwiye kubatizwa emwe uko mbabazwa kugeza aho uzoherera. Mbega mwiyumvira ko naje kuzana amahoro mu isi? Ndababwire siko biri, ariko naje kuzana umucano. Uhereye none hazobaho batanu mu nzu imwe batandukanye, batatu na babiri na babiri na batatu. Umwana azotandukana na se n'umwana, nuko umukobwa azotandukana na nyina n'umukobwa, nuko inabukwe azotandukana n'umukazana wiwe n'umukazana nabukwe, nuko. 54. Kandi abwira ishengero ati iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba muca mugira ngo imvura iraguye, kandi niko biba. Iyo mubonye umuyaga uturutse ibumanuko mugira ngo haraba indugumba, kandi niko biba. Umurongo wa 56. Mwanjyajyamwe, murazi kugendeza isi n'ijuru, ni iki kibabuza kugendeza iki gihe? Umurongo wa 57. Kandi namwe ubwanyu ni iki kibabuza kugenzura ibyo kugororoka? Umurongo wa 58. niwajyana n'ukurega muja ku mushinga ntahe, mukiri mu nzira ushishikare kwikiranura nawe, ngo ntagukwegere ku mucamanza, umucamanza akaguha umusoda, umusoda akagushira mu ibohero. Ndakubwire ntuzohava na gatoya utishuye n'isenge ry'imperera. Gushika hano aya majambo yera y'igiciro y'Imana. Turahaguruka hanyuma twambaze Imana, dusomana umugisha. Imana yizigirwa, turagushimira biva mu bwina bw'umutima yuko watuziganije gushika kuri ino saha, ko waturongoye ukatujyana kugira aho tuvuga ngo ndumwe mu bagiriwe ubuntu, nanje ndumwe mu bafashwe n'ikiganza c'umugere mwiza. Mwami mwizigirwa, canke tukavuga ibyo bintu byose turagusabye biva mu bwina bw'umutima, uduhe twese ubuntu bwo kuguma tugabye, bwo kuguma mu masengesho. Mwami, tukaba twiteguye igihe uzoserukira, kuko ntituzi umunsi, ntituzi isaha, nubwo tuzi yuko ukuza kwawe kuri hafi cyane. Mwami, ube umunyembabazi twebwe, udufashe Mwami kugira ngo tugume dushikamye muri ino simbi mu isaha aho tugezemo. Turagusabye, turagutakambira ngo ugumane natwe. Turagusabye kandi Mwami ngo ukure muri twebwe ibintu byose bitari rwawe, ukore mu buzima bwanje, mu buzima bwacu, ibintu byose bidashobora kuguma bihagaze imbere yawe. Kandi turagusabye kandi ngo utarihishurira bagarukane mu nzira abategereza kugarukanwa. Mana yizigirwa, turagusabye ku mugisha wawe w'umugoroba. Twasomye ijambo ryawe kandi turashaka Mwami gucapka amatara yacu abe yaka, tube dusa n'abantu barindiriye shebuja wabo. Mwami Mana nzima, turaba kuri wewe
kandi turagusabye ngo ube umunyambabazi kuri twebwe ubane natwe muri iyi minsi ufashe ubwoko bwawe bwose mwami mu mahanga yose mu ndimi zose no mu bihugu byose turagusabye kandi mwami kubwo abagwaye kubwo abababaye kubwo abababajwe mwami mana yanje urazi wese muri bo turasabye ku bwacu utugirire akagongo mwami uducungere ubandanye kutuvugisha kuri uyu mugoroba turabigusabye mwami mu izina ry'igitangaza ryawe turabona mwami yuko ijambo ryawe ni ego kandi ni amina kandi risohoza nk'uko warivuze nk'uko akanwa kawe kabivuze turabibona mu minsi yacu turabibona yuko byose bisohoza mwami ubwibanze no gusenga gushimwa no gutazigwa ubihabwe mu izina rya Yesu amen amen turicara Nous avons déjà entendu une parole merveilleuse. Twamaze kumva ijambo ry'igitangaza rikora ku byumviro byinshi ibyigwa byinshi ibyo twashobora kujamwo mu bwina. Il y a une grande diversité dans les paroles. Hari ibitandukanye byinshi biri mu majambo y'umwami biratangaje. Iyo abanyateologiya iyo bacira urubanza umwami wacu iyo bamacira urubanza bovuga ko ngo ntiyaguma ku cigwa kimwe. Yavuga ibyigwa bitandukanye kimwe nyuma y'ikindi ugasanga atakintu kimwe gihuje n'ikindi icigwa. Yabidusigiye uko ego ngo dutondeke byose tubivuge ko tubitondeke kandi tubishire mu rutonde rwabyo mu kibanza aho ikintu cyose gifise ikibanza cyacu kandi ibyo rimwe rimwe rero biba bigoye. nta nkeka mwabonye ko ego gusoma ingene ushobora kuva ku mutwe icigwa kimwe uja ku kindi ariko buri kintu cyose gifise ikibanza cyacu byose biri mu gice gikwiriye kandi mu mvugo yayo byabyo bikwiriye ariko abanyabwenge b'ino si nta kintu kimwe batahura bazunguza umutwe ibyo batangaza byabo biba ari byo bishimira biba bitondetse neza n'ibyo biba birimo ariko uburyo umwami we akoramwo buratandukanye mu buryo buciye bugufi rimwe rimwe biciye mu migani. Umwami aravuga kenshi akavuga byinshi ariko hagasigaramo ibindi bintu byinshi binyegeje ibyo mwemu uko ibihe bigenda biragenda ibyo mwemu agenda arahishura ibintu by'Imana akabimurika akabigira iby'igiciro kandi bihambaye. iyo byose byari byanditswe mu idonido ntibyo bikwiriye kuvuga ubutumwa umuntu wese yoba azi byose guhera kera. uko rero niko dukorana mu kwizera umwami ko aduhishura ijambo ryiwe no kugomba kwiwe ego biciye ku ijambo ryiwe. igenda byumvira ko numva umunezero w'ibwina numva amashimwe menshi nkaba nzi yuko ubuntu bw'Imana twarabuhawe kugira ngo tumenye inzira ziwe tumenye ukugomba kwiwe tumenye ijambo ryiwe tumenye amabanga yiwe ego umugambi wayo wose w'agakiza. Amen. Mbega ubuntu kandi si kubera gusa ko tubivuga nibyo si Paul pouvait écrire à l'époque niba Pawulo ashobora kwandika kiriya gihe akavuga ngo nababwiye inama yose y'Imana ko biri muri byakozwe 20:27 nibyo kandi nibyo kuri
Nous n'avons que quelques lettres de lui. dufise amakete make gusa yiwe ariko yazanye ubutumwa bungana gute ubwahishuwe buhishura iyo nama ihambaye y'Imana. Hanyuma mu nyuma akandikira abanyefeso akavuga ngo ibyari bihishijwe binyegejwe ibihe byose mu bantu binyegeje abantu ubuho Imana yabishuriye intumwa zayo zera n'abahanuzi. Abanyefeso 3:5. Imana yamye ikora muri ubwo buryo kugira ngo la chose ne nous lasse pas, ibintu ntibiturambire, ne nous laisse pas indifférents, ntibidusige turi abantu ntaho ninezwe, disparaissent. ibyo kubimenyera nuko bigahera. Imana minsi yose ihishura ibikwiriye kugira ngo ibyure icipfuzo muri twebwe, ni kuvuga ibirengeye, ngo dushire ku nzira nziza, dushobore kuba twushinze twimbitse cyane mu ijambo ryayo no kugomba kwayo. Amen. Turizera yuko ibyo bintu byose bifatanije n'intumbero iri hejuru cyane. Et on le remarque particulièrement. Turabibona mu buryo budasanzwe igihe tuba turi ahandi hantu runaka, hanyuma abantu ubwabo bafise icicaro gikomeye mu kibano, bakavuga mu guca bugufi ati twese turashobora kuvuga ubutumwa, ariko weho ufise ubutumwa bw'Imana. Bo bishaka, bo tubishaka, bagategerezwa kubivuga canke bakabicisha mu kanwa kabo. Ntituri abantu bavuga inkuru, ntituri abantu basobanura ijambo, turi abantu abo Imana yizigije ijambo ryayo, kandi ubwo ni ubuntu butovugwa. Murazi mu miseze nari i New York, canke hafi ya New York, kubwo inama ikomeye mpuzamakungu yahabera. Hanyuma sinashizemo ingufu nyinshi, navuze gusa ijambo ry'Imana, hanyuma ibisigaye ndabisiga mu biganza by'Imana. Byari bimeze nk'uko mubizi, byari bifatiye ku butumwa bwa Branham. Ego, abantu bizera gato ku bumwe bw'Imana de manière extrême, mu buryo bwo kurenza urugero, guheza uruhande nk'uko abandi babikora mu butatu. Ariko ibyo sinabivuze kugira ngo ndabacire urubanza, ariko icyo kibazo cyabaye inyigisho, cyabaye ubumenyi, cyabaye ikintu cumye kitagira ubuzima, icyo baharirako bakagwanirako. Hanyuma kuri ibyo j'ai effectivement parlé de la divinité. Nyine navuze ku bumana kuri abo bantu biyumvira ko ngo bazi neza Imana bifatiye ku bitabo banditse. Ngo nandi nobabwira iki? Abo bantu bose baratangaye, baravuze ati mwene Data Frank, ngo twavuze Imana ariko nta guhishurirwa twari dufise. Ibyo twumviye hano ni bishasha kuri twebwe. Murazi mwese urufunguzo Imana yaduhaye n'ubufatanye hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha, hamwe n'isezerano rishasha n'isezerano rya kera. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement parler, mais laisser Dieu parler. Kuvuga gusa, ahubwo reka Imana ivuge. Ntibikwiye gusa kuvuga ku ijambo ry'Imana, ariko reka ijambo ry'Imana rivuge. Hanyuma ibyo ça fait alors son effet. Nibyo bikora igikorwa cyabyo, bitegerezwa gukora igikorwa cyabyo. Uko niko turamenya ko Imana itegerezwa kuba ifise ikintu yisigarije. Mbere umwe muri abo bene data namuvugishije kubwiwe, ndamutumvirije ko yavuze ko yari yarumvirije ubutumwa
qu'il avait vu la différence. hanyuma akabona itandukaniro. Il a dit textuellement, yavuze mu majambo ngo ndizera yuko we warungitswe n'Imana n'ubutumwa atari gusa ku makoraniro yacu ariko kubwo abana bose b'Imana. Hanyuma muri iryo kete asaba nimba no mwemerera ngo akoteshe ikibuga cy'umupira cy'i New York, ngo azitwararika ibintu byose ngo bikore kugira ngo amakoraniro ashobore kuhabera. ngo ninabyemera gusa kuja kuvuga ijambo, Imana izokugura kandi imiryango. Kandi byari bisa nk'ibyo mu Bwongereza, i Londres, miseze umugenzi wa kera wanje ahantu hose. Ariko iyo hageze igihe cyo gufata ingingo akavuga ngo ndazi ko Imana yaguhamagaye kandi ko uvuga ijambo ry'Imana mu bukuri kose k'umutima. Mbega urashaka kuza? Nanje nkavuga ati ego nzoza, ariko hari igisabwa kimwe. Mu makoraniro on ne demandera pas d'argent. Ntibazosaba amahera. Murazigere abanyamerika n'abongereza bakora baravuga ngo ninda tanga amamarike 100, ninda tanga 500, ninda tanga 1000, bikabandanya uko. Je nico gisabwa. Sinzigera mva ahabwa nzoca mva ahabwa ubutwa ibyo bitanguye. Hanyuma aravuga ati ndabigusezeraniye. Hanyuma ndavuga ati ni byiza. Rero umunsi umwe Imana ibishatse tuzokotesha icyumba cy'igisagara gikuru kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, si biciye ku buryo bwacu cyangwa uburyo bwacu bwo gukora, ariko dufise ubutumwa kandi ntibudutera isoni. Dufise ijambo ry'Imana ry'igiciro, ry'ibwina, ry'ubwiza kandi ry'igitangaza, ijambo iryo ryahishuwe ari rishashe rivuye ku ntebe mu muco risigura cose ryacu. Le fait que nous ayons été retenus jusqu'à présent par les circonstances terrestres, twafashwe n'ibintu tuba turacamwa byano ku isi, ne peuvent avoir qu'une seule signification. Ibikogwa n'umwansi bifite icyo bisigura kimwe gusa, nuko ibyo ubwoko bw'Imana burimwo bugenda buracamwo puisse être établi et accepté. Ntibirakorwa ku buryo bw'uko ubukozi bwose bwoshirwa imbere bukemerwa. Ibintu byose bitegerezwa gukorwa mu buryo bwo guhoza, kuko nibyo twatawe mu butumwa bwa Abraham. Igihe ubutumwa n'utegerezwa kuzana, murazi ubutumwa bwa Abraham, ibyo byose bitegerezwa kuba bihuza canke biyobowe mu buryo ubucanke ubundi biyobowe n'Imana. Aho rero turashobora kuvuga dutekanye duhoze tuti ico Imana yatondetse neza biba bikoze neza. Si gusa mu bukwe kariho dukwiye kubivuga. Ndizigira yuko nahezagiye ubwa nyuma hari uwaciye abisaba mu nyuma ati mu by'ukuri urashaka kuvuga yuko utazosubira kuguhezagira ubukwe? Ndavuga ati nibyo nashaka kuvuga, sinzosubira guhezagira n'umwe mu bukwe gushika n'ubu. Vous l'avez certainement tous remarqué. Mais aussi dans l'autre cas, c'est devenu une nécessité. Et j'ai vu le Seigneur les apôtres faire beaucoup de choses. Abigishwa umwami n'abigishwa biwe n'intwari bakoze ibintu byinshi, bakoze ibitangaza, bavuze ubutumwa bwiza, basengeye abagwayi, bakoze ibintu byinshi, ariko ndabona umurongo n'umwe aho un seul homme aurait été consacré. Un seul. Deux aurait consacré un mariage. Et je me suis dit, quel droit devrais-je faire cela? Frère Rousse peut continuer à le faire. Ici, selon ce
qui se sentent assez forts pour le faire. Bumva ko bakomeye kugira ngo babikore n'abandi. Dit alors le frère Rousse. Nous sommes entre nous ici, turi hagati yacu ngahe umugabo ndababwiza ukuri ibyo je biremera umutima wanjye sinzi impamvu ntibyoroshye ko ndabivuga ariko nimba yaba mwari muzi ubu nubwo ndiko ndabwenyura ubu kandi nkaba ntegerezwa kumwenyura gato ntwigatwenga kugira ngo sinume mumaramara ariko ndabikomeje shaka gukora icyo Imana yambwiye gukora nafashe n'ingingo yuko nadashobora kubatiza umuntu n'umwe nimba ntazi yuko yabaye uwizera nimba ntazi yuko by'ukuri yagize umwimenyerezo wo guhindukira igihe cyose numva umuntu asenga nkagira ukwemezwa imbere mu mutima nkaba ndabizi umuraba umuntu ari uwizera ati nkavuga ati ndaba umuntu ari uwizera afise uburenganzira bwo kubatizwa reka tuvugishe ukuri Imana ni iz'imitima nica urubanza kuri byose sinigaca urubanza muzigira mumbona ariko ndaca urubanza ku wundi muntu iyo ndabikoze gusa ntibiraba gutangaza ijambo ry'Imana iyo bimeze nk'uko siba bifise uguhitamo kuko biba bijanye no gutangaza ijambo ry'Imana simba ndiko simvuga simvuga niraritse ariko mvuga ijambo ry'Imana ariko ku bindi bintu byose ni byiza kubikora atagukekeranya mu kwizera niba ubwawe udafite ubuzi bw'Imana kubwo igikorwa uri kurakora aho rero on entre en jugement avec soi-même. Ututangura kwicira urubanza ubwawe ko Bibiliya iravuga ngo ibitavuye mu kwemezwa k'umutima ni icyaha. Abaroma 10:3. Turashaka rero gusaba Imana bibandanya kugira ngo idushire mu ndero mu gutozwa indero kwamwe wayo kugira ngo kugomba kwiwe gushobore gusohoza mu by'ukuri muri byose turashaka kuba ishengero rya Bibiliya kuri ibyo utilisera sa parole. Imana izokoresha ijambo ryayo. Il nous parlera à tous. Izotuvugisha twese kandi izokorera muri twebwe twese gushitsa aho bizoba bikoretse. Maintenant, ubu rero je dois le répéter. ntegereza kubisubiramo. Mwenda Tarusi arafise impano idasanzwe yo gusoma ibyanditswe. Et ensuite dit maintenant frère Frank akavuga ngo Mwenda Frank agomba tuvugisha. Il le fait naturellement. Abikora mu buryo busanzwe ko yimereye ariko burashobora kwibuka yuko twarabye kuri Luka 12 nta misi iheze. Ni igisoma kigoye. Amavanjiri aragoye cyane que les prophètes. Gusumba iby'ubuhanuzi. Ariko abahanuzi et les prophètes sont plus faciles à comprendre que les évangiles. Buroroshe kutahura gusumba amavanjiri. Le mystère de l'église n'est pas encore révélé. Amabanga ntabarahishurwa turavuga amabanga y'umugeni. Hano umwami aravuga akabwira abayuda yabwiye abigishwa biwe ngo nimugende mu banyamahanga nimugende gusa mu ntama zazimiye z'Abisirayeli. Luka 10:5. Hanyuma hano hakaba ibintu byanditse à leur place. Ibintu byo gushira mu kibanza cyabyo. Ukibaza none biri mu kihe gisomwa bivuga mu yihe mvugo. Hano bijanye no kuvuga ku mushumba ngo shebuja niyagaruka azosanga akora atyo. Hanyuma no mu byesho Yohana naho gavuga mu bijanye no gushaka ikimenyetso ngo ntimugire nabi ikiyaga n'isi gushikaho dushira ikimenyetso ku gahanga k'abasabyi b'Imana yacu. Byesho Yohana 3. Hanyuma kazi 124 parce qu'ils sont juifs. Kubera yuko arabayuda 12,000 de chaque tribu. Imiryango 12 12 muri muryango. Iyo rero turaba tugategeza gutondeka ibyo bintu byose selon l'enseignement nkuko biri mu nyigisho ntibyoroshe. Et c'est peut-être
kumbure Pour cette raison, ni kubw'iyo vous ne mpamvu m'avez jamais entendu prêcher principalement à partir des évangiles pendant toutes ces mutumva années. imyaka myinshi mvuga ubutumwa kenshi nkuye Il n'est possible de tout classer correctement que si birashoboka gutondeka ibintu byose mu buryo bubereye iyo biciye kuri imwe mu w'Imana dushobora gushyiraho gufatanya hagati y'ibyete by'intumwa hamwe n'ibyeshu Yohana hamwe n'isezerano rya kera byose bikaza bigafatangana. Ou bien tout le monde pourrait s'arrêter. Abantu bose bashobora guhagarara bahagarara ku ijambo rya Luka 12:35 ngo mutegerezwa gusa n'abantu baridiriye shebuja ava mu bukwe atari databuja agiye mu bukwe ariko avuye mu bukwe. Aho niho bitangurira aho rero twashobora kubandanya muri ubwo buryo tugira ibigereranyo harimo n'icyumviro kivugwa no ku murongo wa 39 Luka 12:39 ngo kandi mumenye iki ngo yuko iyaba nyenurugo yari asanzwe azi igihe suma kiziramwo yogavye yokunze kw'inzu yiwe yimbwa. nta hantu na hamwe havugwa ku biraba no kuzamurwa k'umugeni k'umwagazi umugeni w'umwagazi nta namwe havugwa yuko umwami azoza nk'igisuma, ahubwo havugwa ngo ehe umukwe nimugende mumusanganire. Mateo 25:3. Inkumi zose zari zasinziriye ariko zirakanguka zirategura amatara yazo zuzuzamo amavuta zuzura amavuta zuzuza n'inzabya zazo hanyuma zigera gusanganira umukwe kuko zari zirindiriye uko niko byanditswe. hanyuma Paulo akandika Abatesalonike ba mbere 5:4 ngo ariko mwo bene data bakundwa ni muri mu mwiza ngo umunsi w'umwami ububire igisuma, ariko hazoba ugutungurwa. Ikibazo ni kigusa ni ryari bizoba ryari, ninde bizoba biraba, ninde azobibamo. Murashobora gusoma mu byinshi Yohana 16 naho haranditse ngo ehe ndaje nk'igisuma, ariko ni ukwiye kuza uko. Mbega murashobora kugura uwo murongo hamwe nanje. Ko biri kose turiko twiga ibya Bibiliya. Ibyeshu Yohana ikigo cya Bibiliya Ibyeshu Yohana 16 ibyo biba neza inyuma cyane inyuma y'izamurwa mu gihe cyo gusukwa kw'inzagwate ku gatandatu bw'uburake. Hanyuma hano turi ku murongo wa 14 mu Byeshu Yohana 16 turasoma yuko hari imwe mu zitatu zumbanye zisa n'ibikere. Nimurindire nshaka kubasomera umurongo wose mpereye ku murongo wa 13 Ibyeshu Yohana 16:13 kandi mbona mu kanwa ka ca gisato no mu kanwa ka ca gikoko no mu kanwa kaba muvugishwa w'inyoma havamo imwe mu zitatu zumbanya zisa n'ibikere, kuko izo ari imwe mu z'abadayimoni zikora ibimenyetso zija ku bami bo mu isi yose ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora byose. Hanyuma agaca avuga ku murongo wa 15 ngo ehe ndaza nk'igisuma. Mwabisomye handitse umurongo wa 15 ngo ehe ndaza nk'igisuma. Ego ryari ici les rois sont déjà rassemblés. Hano abami bamaze gukoreshwa gukoranywa, et cela pour le grand jour kubw'umunsi w'Imana le tout puissant ishobora byose. Et nous pouvons continuer à lire. Turashobora kubandanya gusoma ku murongo wa 16 Apocalypse au chapitre 16 verset 16. Ibyeshu Yohana 16:16 rassemblés zibakoraniriza zibakoraniriza ahantu hitwa en hébreu mu giheburayo Haru Magedoni. Comme je l'ai dit, kuko nabivuze misi yose ni ibigenda bibangabanganwa dutegereza gushira mu kibanza. Ego kandi ibyo nabyo bishyira muri jambo ryo Byeshu Yohana 1. Les autres promesses se trouvent
ayandi masezerano aba yanditse hagati. Ese ingene dukwiye kuba abashimwe haba mu byinshi Yohana 1 haba mu byinshi Yohana 21, ibyo ntacyo bitwaye. Ikintu nyamukuru ni uko Imana idufasha kugira ngo tubone imvugo, ubufatanye. Ndafise icyizere cyuzuye mu Mana, atari muri jewe, atari muri wewe, ariko mu Mana ndafise icyizere cyuzuye ntaziganije. Turasoma hano mu byinshi Yohana 1:7. Arazanana n'ibicu kandi ijoro ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mu isi azoborogeshwa nawe. Niko biri. Amen. Igihe ukukuza kuzoba, ukukuza sizamugwa, ukuzamugwa, abazoba biteguye bazinjira mu munezero w'umwami, bagire umugabane mu mazimano y'ubukwe. Ariko igihe bazomubona, uwo banse, uwo basuzuguye, igihe bazomubona aza mu bubasha bukomeye mu bwiza bwiwe bwose, aho rero bazokwidodomba, aho rero bazorira, nk'uko byanditswe hano ngo imiryango yose yo mu isi izoborogeshwa nawe. Amoko yose yo mu isi 7 bazobona uwo bacubise. Ntidushaka kubitebako ibyo, Imana niyo yabishaka, kandi haba hariho igihe gito tuzogerageza byose kubyandikako kugira ngo dutange kubona muri rusangi ibiraba umugambi w'agakiza. Kuwizera nta kintu ciza kiriho nko kuja mu bwina bw'umugambi w'Imana, igihe ibintu by'Imana mu byo bya rusange akabijamwo, akakwegwa nabyo, ijambo ry'Imana rikaba iry'igiciro kuri we. Kandi nimba bitaramera nk'uko, aho rero bitegerezwa kumera uko. Hariho kandi ubundi murongo wa 47 muri Luka 12. Kandi uwo mushumba yarazi ibyo shebuja agomba, ntiyitegure, ntakore ibyo agomba, n'ibi nabyo n'amajambo akomeye. Kumenya kugomba kw'Imana ni ikintu cy'igitangaza, ariko kutagukora ni bibi cyane. Imana nimba yaratwishyuye ijambo ryayo kugomba kwayo, aho rero iduha inkomezi zo gukora uko kugomba. Ntiturabe gusa imbere ngo twiyumvire ngo ndizigira ko bizoshika vuba bwawe, ariko twese tuje ku ruhande rw'Imana, tuvuge tuti Mwami, dufate twese, fata bene data b'abakozi, fata abo bose ukeneye, natwe twese tugira umugabane mu masengesho. Twese turi mu bwato bumwe, dutegereza twese kuba tugize umubiri w'umwami atanu mwavuyemo. Twese dutegerezwa gushika kuri ubwo bumwe buva ku Mana. Murongo wa 47. Kandi uwo mushomba yarazi ibyo shebuja agomba, ntiyitegure. Ngo umushumba yamenye kugomba kwa shebuja, ntagire ikintu kimwe akora, ntakore uko bihuje nuko shebuja agomba, azokubitwa nyinshi. Mwumvire ko amajambo nk'aya, murazi ukuntu ankora ko afise ibintu ambwira, ingene twiraba, hanyuma tukibaza ikibazo cy'Umwami, mbega narataye kugomba kwawe, nimba ari ego, mbega naragukoze imbere y'Imana. Nta muntu n'umwe afise umwanya wo kunegura uwundi ngo yumvire ati mbega ariteguye, canke uriya umushiki wacu ariteguye, canke uriya mufe oya, inyifato nk'iyo
ntitwoshobora kuza imbere y'Imana. Hari amahirwe uburyo bumwe gusa, kuko iyo ijambo ry'Imana iyo ridukoze ku mutima, sindi je nyine namenye kugomba kw'Imana, mbega siko biri? Rimwe rimwe uwomenga niko biri, rimwe rimwe buvuga ko abantu biyumvira ko rero burya twizigire ko aza gutekana, nani ndabyipfuriza uko, ariko ibirenze ibyo ndifuza ko umubiri wose w'umwami ushigwa ku ntambuko imwe y'Imana, kandi tugacika umutima umwe, ubugingo bumwe, tukabwira icizere Imana, tukagira icizere bamwe ku bandi, tukagira icizere, tukaba abizigirwa ku Mana, tukaba n'abizigirwa hagati yacu, hanyuma tukagendana tujanye n'Imana. Nivyo rero Imana izobana natwe, izotegeza kubana natwe, ntimanyura, hindura ubusa ijambo ryayo, igumya ijambo ryayo. Ikindi naco ku murongo 19 kuri twese ngo naje guta umuriro mu isi, none yaba warumaze gufatwa mba nkigomba iki, kandi ndi n'umubatizo wobuye kubatizwa, emwe uko mbabazwa kugeza aho uzoherera. Umwami yabatijwe na Yohana imbere yuko atangura ubukozi bwiwe. Imbere y'ubukozi bwiwe habaye umubatizo, hanyuma haba iminsi 40 yo kugeragezwa mu bugaragwa, hanyuma ubukozi bwiwe buratangura. Hano yari mu gikorwa guhera kera. Umurongo wa 5 akavuga ngo ndi n'umubatizo wo nkwiye kubatizwa, emwe uko mbabazwa kugeza aho uzoherera. Inzira y'umubabaro, inzira yo kubabazwa, kumbure twese twariyumvisemo cyangwa twagize imyimenyerezo mu buhigwe igihe twabatizwa, n'ibirengeye igihe twabatizwa muri bwemo. Ariko uyu mubatizo uwo hano umwami aba ariko aravuga ngo ese ingene babazwa aho gushika aho uzogerera. Na bene data nabo reka tuvyemere mu buryo buva ku mutima. Imana izoreka abanyakuri babishikeko, izotwemera ko tubishika ko mu by'ukuri. Acaza umurongo wa 51 muri Luka 12, mbega mwiyumvira ko naje kuzana amahoro mu isi? Ndababwire siko biri, ariko naje kuzana umucano, kuko uhereye none hazoba 5 mu nzu imwe, batandukanye 3 na 2 na 3. Umwana azotandukana na se n'umwana, nuko umukobwa azotandukana na nyina n'umukobwa, nuko inabukwe azotandukana n'umukazana wiwe n'umuntu kazana na inabukwe. Umuntu biri wese biga bicuritse, umuntu wese ntaba kimenya aho gushira umutwe. Naryo iri n'ijambo ry'Imana. Mbega twitege ikindi kintu kirenze cy'umwami yavuga, ariko imbere y'ibi yaravuze ngo ndi n'umubatizo uwo nigeze kubatizwa. Ese ingene bitebeze yuko usohoza ngo sinaje kugira ngo nzene amahoro, ego bivuzwe muri rusange yaje azanira amahoro, ariko kuri abo bemera kwiyuzuza n'Imana, kuri abo baronse amahoro hamwe n'Imana. Abandi nta mahoro y'Imana bazogira, kandi ntibazoba biteguye ngo babe mu bumwe, kuko ntibishoboka. Ibintu bibiri bitandukanye bishobora kuguma hamwe. Nabivuze aheza akanya gato, nasomye umurongo wo muri Matayo 12, asomye muri Luka 12, ariko muri Matayo 12:50 aranditse kuko Yesu yarazi imitima yabo, arababwira amwe ibyo biyumvira, arababwira ati ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona. Nta gisagara na kimwe, nta nzu n'imwe, ngo igisagara cyose n'umuryango wose iyo byitandukanije ntibirama. Nibi nabyo umwami yabivuze mu buryo butomoye. Kuko cacu nico kuja ku ruhande rw'Imana
tukavuga tuti mwami ndi hano. Quel que soit le chemin que tu as tracé pour moi, inzira yose wowe waraciye uncira ndi hano nzoyikurikira. Je veux le suivre. Shaka kuyikurikira. Nous devons être prêts. Dutegerezwa kuba twiteguye kubikora. Il n'y a pas d'autre moyen. Nta yindi nzira ihari. Au verset 28 de Ku murongo wa 28 haravugwa, mais si je chasse les démons par l'esprit, ngo ariko mwemu w'Imana niyaba ari we ashoboza gusenda abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye. En ce temps, pour la proclamation muri ico gihe ku gutangaza ubutumwa bwiza, en général pour la proclamation muri rusange mu kuvuga iby'ubwami, il fallait que les mauvais esprits soient chassés. imwe mu zibi zategerezwa kwirukanwa kugira ngo gutekana kuganze mu bwami bw'Imana, ubumwe buganze mu bwami bw'Imana, habe amahoro mu bwami bw'Imana, kugira ngo akamere k'Imana gashobore kugaragara. Haravugwa hano ku murongo wa 29, Mateyo 12. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? None umuntu yoshobora ate kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ibintu atabanje kuboha wa munyenkomezi? Alors seulement il pourra piller sa maison. Maze akabona kumusahura ibyo mu nzu yiwe. Hanyuma haza umurongo wa 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Utamperereye ko n'umwansi wanje, kandi udasukiranya nanje arasanzaza. Amen. Amen. C'est encore ainsi aujourd'hui. Ni nako bikimeze uyu munsi. Ni nako bikimeze uyu munsi. Ntidushobora gusukiranya no gusanzaza mu mwanya umwe. Ntidushobora kuba dushigikiye kandi tugwanya. Ntidushobora gukurikira tudakurikira. Ntibishoboka. Dutegerezwa gufata ingingo yacu. Kubw'umwami birasanzwe. Umwe wese arashobora kuvuga ngo nahisemwo Kristo. C'est moi le dire aujourd'hui. Si tu as choisi Christ et que l'Esprit de Dieu te montre que ton frère ou que tu saches par l'Esprit de Dieu que ton frère est également choisi le Christ, alors ta décision pour le Christ et en même temps ubwo nyene ni ego une décision pour ton frère. Kandi n'ingingo kuri mwene data canke mushiki wawe. Ntushobora kuvuga ngo mbisemwo Kristo ariko ndagwanya mwene data. Umuntu nk'uyo ategerezwa kwigenzura. Umuntu nk'uyo ategerezwa guca mw'iradiyo basi n'imiburiburi. Ni mu buryo bwo kuvuga bw'amashusho. Nous nous trompons nous-mêmes. Ubwacu turihenda. Nous nous faisons des illusions. Twishiramwo ivyumviro. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mbega umwami yavuze ngo iki? Vous avez fait au plus petit dans ceux qui croient. Umwe muri bato mu banyizera ije mwabikoreye. Mateyo 25:20. Tutegerezwa kumenya umubiri w'umwami. Kristo n'umutwe, natwe turi ingingo. Et tout comme kandi nk'uko twemera umutwe, nous acceptons twemera tukamenya ko umutwe umutwe niwuzuye atangingo. Umutwe n'ingingo birajana kugira ngo bigire bumwe bw'Imana, kugira ngo umwami ashobore gushikira ibyo afitiye uburenganzira. Ijambo urukundo ritegerezwa kugira ico risiguye mu buryo bushasha kuri twebwe, rikagira insiguro yaryo ya kimana. Ninde uyu munsi atavuga urukundo rwa mugenzi we? Haheze iminsi mike two dusangira icayi i Londres, hari umudandaza yubahwa cane yambwiye ati mushika nawe Frank, soutenons environ 30 œuvres caritatives. Nk'ibikorwa nka 30 byo gufasha abantu mu rukundo, yaba amadolari hano na hariya,
hariho nk'imigwi 30 ifasha abantu iyo dushigikira. Namwishe ati mushinga ntahe ndizira ko ari ibintu basunika mu mutima mu bibabakoresha, ariko ibiraba agakiza k'ubugingo bwanyu bimeze gute, agakiza Imana yabahaye. Hanyuma twaganiriye neza cyane. Hariho abantu baba bashaka kuvuga ikintu ariko ntagire icyo kimara. Ubwa mbere nuko muri twebwe hategereza kuba hatewemwo igitanga ubuzima bw'Imana, akamere n'ubuzima, ibyiyumvo bya Kristo. Mu Mana havamo gusa iby'Imana, nibyo twavuze kandi nibyo tuzovuga gushika ku iherezo. Abantu bavyara abantu, inyoni zibyara inyoni, intama ibyara intama. Ikintu cyose uko ubwoko bwacu kiri kuriko byategetswe n'Umwami Imana mu gitabo ca mbere c'Itanguriro, Itanguriro 1:11. Buri rubuto rwose rugwira nk'uko ubwoko bwago ruri. Abantu barazana iterambere ry'ibintu na biriya. Imana niyo muremyi w'inkomoko. Ibintu byose ibyo yakoze byose ni ibintu by'inkomoko. Ikivange cyose uko biri kose kiba birangira kinaniwe. Ariko nshaka kuvuga ni iki, kuko Umwami wacu yagaragaye nk'umwana w'Imana mu shusho y'umuntu, kuko ijambo ryambaye umubiri. Natwe dutegerezwa kugaragara hano ku isi nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ijambo ry'Imana ritegerezwa gucika igifatika cy'ukuri biciye muri twebwe. Igihe tuvuze ngo ndagukunda, ibyo bitegereza kuba bivuye ku mutima, bitegereza kuba ari bivuye mu mutima. Atari uko turahakwa kubona hashika ibyo Yohana yanditse. Yohana 1 igice cya mbere cya Yohana 4:2. Ni gute wokunda Imana utabona ni gute ukunda Imana utabona ntukunde muri data ubona? Umunsi w'Umwami, ku munsi w'Umwami amajambo ntazoba ahagije gusa, bizoba bikwiye ko akurikirana n'igikorwa c'Imana. Umwami abigaragaze muri jewe, muri wewe, muri twese. Tugira icifuzo kimwe gusa, cyo kuvuga ati Imana ishobora byose, ingo ku byo ufitiye uburenganzira, waduhishurira ijambo ryawe n'ubugomba kwawe. Duhe ubu rero ubushobozi n'ubuntu bwo gukora ubugomba kwawe nk'uko ijambo ryawe rivuga. Aho rero azoninahazwa, ayubahwe. Souvenez-vous de moi. Munyibuke. Je voudrais encore demander vos prières. Nashaka gusaba amasengesho yanyu kubw'urugendo mfise rwo muri Afurika. Ndabifurije n'umutima wose imigisha y'Imana. Munyibuke nanjye nzobibuka. Bihimbare Umwami areme ishengero, une assemblée biblique, ikoraniro rya Bibiliya ritwaye izina ryiwe, proclame sa parole comme il se doit, bw'ijambo ryiwe nk'uko bikwiye, kugira ngo aninahazwe, ashimwe, aze ku byo afite uburenganzira. Umwami ahabwe icubahiro gushika mu bidashira. Amen. Turahaguruka kugira ngo dusenge. Data uri mu ijuru, ndagushimira n'umutima wose amahirwe atovugwa ayo gukoranira imbere yawe, izina ryawe, mu gutangaza kw'ijambo ryawe, mu burinzi bw'amaraso yawe, mu buyobozi bwa mwemu wawe nk'ubwoko bwawe. Haleluya. Mon Dieu, Mana yanje, si cela ne tenait qu'à nous, yoba byava kuri twebwe, nous ne serions pas dignes de prendre la Bible. Ntitwaba tubereye gufata Bibiliya mu biganza byacu. Nous ne serions pas dignes ntitwaba tubereye gutangaza mu ijambo, ariko twagize umwimenyerezo mu buntu bwawe. Nous avons
expérimenté le pardon. twagize umwimenyerezo Nous pouvons nous approcher de toi parce que ton ikigongwe sang a été waduhaye versé. turashaka kukwegera kuko amaraso yamenetse ushimirwe ibyo mwami mukundwa. Je te recommande, frère Rousse, les ndaguhaye frères qui servent. Datarus n'abandi bene data Je bakora recommande à ta grâce, ô Seigneur, ndabashize mu buntu bwawe mwami kuko Pawulo yabivuze kera sois avec eux, ngo ubane nabo Seigneur, mwami afin que nous kugira puissions ngo les soutenir dushobore kubashigikira par la prière. biciye mu masengesho. Seigneur bien-aimé, crée une mwami connexion si mukundwa profonde et ureme fais-nous imigenderanire reconnaître qui y'ibyena est uduhe à kumenya l'origine de toute perturbation ushobora kuzana umuvurungano wose dans le service de Dieu, umuvurungano mu gikorwa c'Imana, perturbation de l'union avec toi. umuvurungano Oh, bien-aimé, mu gufatanya nawe. Seigneur, o mwami accorde-nous ta mukundwa grâce uduhe ubuntu et sois bwawe avec nous. kandi ubane natwe nk'uko Ta parole ijambo et ton plan sont n'umugambi glorieux. wawe Oh Dieu, ari byo comme c'est bwiza. clair. o mana ingene Oh bitomboye. Dieu, tu nous as vraiment accordé la lumière au temps du soir. waduhaye umuco mu gihe c'umugoroba Tu nous la kandi conserveras jusqu'à ce que uzobituzigamira nous passions de gushika la foi aho à la tuzova mu kwizera tukabona ibyo twizeye. C'est à toi seul, we gusa Dieu Tout-Puissant, Imana ishobora byose, que nous consacrons we particulièrement ce lieu. dushikaniye mu buryo budasanzwe Seigneur, iki kibanza. C'est comme si Mwami, la crucifixion avait eu lieu ici. ni nk'uko kubambwa Comme kwabereye si hano, tout s'était passé kuko ici, byose byaba byabereye comme hano, autrefois à Jérusalem. kuko byabereye kiriya gihe kera i Comme Yerusalemu. si tous les regards étaient uko tournés niko vers cet amaso endroit, yose dans yahindukira l'attente kibanza de ce qui va se passer. kwitega Oh ibizoba. mon Dieu, o mana, aucun de nous n'est capable de nta faire quoi que n'umwe ce soit. mu twebwe Mais ashobora c'est gukora icyo toi. cyo cyose, ariko C'est à toi qu'a été donnée toute puissance wowe niwe dans wahawe les cieux et sur ububasha la bwose terre. mu ijuru no mu Et isi, tout doit fléchir kandi ivi et byose se tuza soumettre gupfukama à toi. Tu dis une rikakubwambura parole et la uvuga chose ijambo arrive. ibintu bigashika. Cette parole, oui, ego c'est cette parole que n'iri nous jambo attendons, niryo ô turindiriye, Seigneur. o mwami, Et quand kandi elle sera, et quand elle est prononcée, nous avançons aussi. igihe rivugwa Bénis turajya l'assemblée imbere. et de tous ceux qui uhezagire ikoraniro, sont dans l'épreuve, ô uhezagire Seigneur. Tu sais ufashe qu'aucune maison, abari mu aucune bigeragezo. famille urabizi ko n'est nta épargnée muryango, aujourd'hui. nta Ô nzu Seigneur n'imwe bien-aimé, sois avec nous iziganijwe. tous o mwami par ushobora ta byose, grâce. dufashe Louons twese encore une fois la ubuntu bwawe, puissance de ton duhimbaza sang, kandi ubushobozi de ta parole bw'amaraso et de yawe, ton bw'ijambo esprit. ryawe na mwemu Nous te wawe, prions kandi de turagusabye nous ngo perfectionner et de nous udutunganye rwose, mettre en accord avec toi uduhe selon guhuza ta nawe parole. nk'uko bijina ijambo Amen. ryawe. Amen.